twari twapanze ko twujuje iryanzu, twujuje ibiro, tuzoca tugira yubire y'imyaka 75 kubera imyaka 50 ntivyashobotse kubera iki nta bariho bo kubigirisha bagira ngo babitegure baca bagenda. None rero abapastori ko tugira ubuntu twebwe jewe na mugenzanje twe namwe tukurira Imana ubwatsi nadutabaye. Bagomba tusabe abashitsi mureke ariko bahagarare abapastori be Bujumbura gusa. Mwebwe mureke mwakoze cyane kudushigikira. Tugomba dusabe aba bapastori be Bujumbura, abandi bari gukora ntaco, mwebwe muraha n'abari abapasode nagomba dufashanye n'abakristo mwese be Bujumbura mwicaye muhaguruke namwe. Muhaguruke. Haleluya, haleluya, haleluya. Abashitsi mutureke, mutureke, mutureke hatwavuye kure. Haleluya, haleluya, haleluya. N'abakozi b'Imana bavuga butumwa ntiyagira usigara yicaye. Mwende muri mose. Erega leo ni leo. Ushindi ni wa nani? Haleluya, haleluya, haleluya. Ewe Yesu n'umugabo. Ndabuze ico novuga. Birahambaye. Tukomera amashi Imana n'abashitsi. Imana yavyumvise ivyo mwakoze muri ayo majwi, Imana yavyumvise. Nagomba mukuvuga amajambo nari kuvuga umwigisha musiguzi wacu yayavuze. Yarayarya nyene hasigaye kimwe mvuga gusa sindabisubiramo kuko mbwemu yarayabonye ko ari byo bikwiye kuvugwa. Umwaka wo kwemererwa n'Uhoraho, umwaka wo guharira, umwaka wo guhinduka, umwaka wo kwidegemvya mu mutima, umwaka wo kubohoka. Yewe ndasome bisigaye ndababarire Imana ndarisomye bijya bya yubire umuvyeyi yabisomye sindabisubiramo ariko nsome Zaburi y'126 hanyuma ndahereza mu gitabo ca Samweli ca mbere igice c'indwi n'umurongo wa 12. Zaburi y'126 iravuga ngo hamwe Uhoraho yagarukana ab'i Siyoni bari baramukanywe ari nyagano, twari tumeze nk'abarota. Ico gihe akanwa kacu kari kuzuye ibitwenga twenga, n'indimi zacu zari zuzuyemo indirimbo. Ico gihe mu mahanga bavuga bati Uhoraho yabakoreye ibikomeye. Ni koko Uhoraho yadukoreye ibikomeye, natwe turanezerewe. Uhoraho abamukanywe bari nyagano barutugarukane, tumere nk'imigezi y'integeho. Ababibabarira bazokwimbura banezerewe, naho
z'ivyimburwa. Amen. Ishengero ry'Ubujumbura benshi ntibarizi, baribonye ubu risayangana, baribonye ubu tuvuga ivyuma bikamurika, aha ntibazi ishengero. Abasengeye hariya narabarondeye ndababura muri ca cumba cari hariya muri ariya mashuri. Hariho mushiki wacu Bisungwa Beatrice yakuriyemwo none arakuze hariya muri rwa rusengero rwa hariya. N'ababonye rwa rusengero twahindura rutoyi ngaha nabo nyene ubu si benshi, ariko inyuma ya harya Imana yarakoze bikomeye, iravyura abantu benshi irahamagara, none raba ishengero riruzuye. Mu myaka ya 74 na 5 na 6 igihe twaza hano gusengera hano twarabavuga butumwa iwacu mu misozi, urusengero rwari rwuzuyemo amakinga, nta bantu basengera ngaha, n'abasengera ngaha bari abantu b'ikongo gusa. Abarundi basengera aha bari abantu b'Ikiremba no kumugara na Kayogoro baje kwicira amahera, abandi bakavunja cane hariya kw'isoko aha wamengo na kahembwe. Imana irangwengeje, Imana ni nziza. Kandi rero naho turi mu burengero bw'igihugu Imana ndigayana. Amen. Bapastor, uyu munsi ndiho tukironka ishengero. Uyu munsi ishengero ryacu tunatangaza uhuru na ushindi. None se igituma mvuga uko ngira ndabisobanure, abashitsi bacu mubimenye. Abatanganye n'ishengero muri ca gihe c'abamisiyoneri bari abantu b'ikongo, bakoranye n'abazungu, maze hashitse mu gihe c'ukwikukira kw'ibihugu vya Afurika, umurongozi w'ishengero rya Pentekote yaritanguje kw'isi, Rev Petrus, mu mwaka w'1960 yaraje hano muri iki gisagara gutanga ubwigenge ku mashengero ya Pentekote y'i Burundi. Shengero rya Pentekote ry'i Kayogoro, shengero rya Pentekote ry'i Kiremba, shengero rya Pentekote ry'i Gishiha, shengero rya Pentekote ry'i Nyanzarake, shengero rya Pentekote ryo ku Mugara, n'ishengero rya Pentekote ry'i Bujumbura. Abo bandi bose barabandanya ibikorwa bakumaho, ariko twebwe abantu batanguye iri shengero, umwungere wa mbere n'uwa kabiri bakunda isi, bararita, barahunga. Bahejeje guhabwa ubwigenge nyuma y'imyaka 3 gusa, baca bagenda mu ishengero rya PEFA. Kandi rero iyo uguye ugira ingorane nyinshi, twararondeye n'ifoto y'uwahora ari umwungere wa mbere ngaha turayibura. Ubundi nawe yagira kabiri, none ko yarenganye afise abagore 5. Abo bantu naragiye kumusengera, bantumye ko mwene data umukozi w'Imana yari mu Nyakabiga, yakorera hariya mu Kamenge Kibaka Marite, nyaruka uwo muntu yari sebukwe, nyaruka usengere data bukwe. Ndashikaho biranka yuko ndamusengera, wa mugabo itandukanye nabo, ndagusengera ujabuke. Ati ako ndihira data. Inyuma y'imisa caragenda. Aya n'abageragezwa ya mbere ishengero ry'Ubujumbura ryagize. Uburundi bwari bumaze kwikukira rero, hanyuma vyari bigoye yuko abanyekongo nabo bari bikukiye, vyari bigoye ko aribo basubira kubonekamo umwungere w'ishengero. Mugabo abamisiyoneri baravuga bati, hariho umuntu twareze twasengeye kuba umuvugabutumwa, ubu rero kw'igihugu cikukiye nta munyamahanga dushiraho, na twebwe abazungu ntitwishiraho, kuko umurongozi wacu mukuru Rev Petrus yavuze yuko dushikiriza abasangwa bene gihugu baha. Baca bafata uwo mukozi wabo baramusengera kuba umwungere w'ishengero.
kandi baca baramushigikira mu myaka ya 65 baramushigikira mu ntango z'umwaka wa 64 hanyuma kuko niho baciye batangura kubaka kwa rusengero twahinduye ngaha baca barabikora baramushigikira mu bazungu kandi rero imana ni nziza yaramukoresheje neza iby'ubuhinzi yari umuntu w'inkwemu kandi yitwa Mukariza Joseph. Hanyuma rero umviriza amagorwa twagize niyo ngomba kubabarira. Ikiza ca 72 kiramuhitana. Hanyuma byari bigoye uwari representant legale w'amashengero ya Pentecote ahurikiye muri ADEP yari umwungere wa kabiri w'ikiremba yitwa Mafeferi Manase acaraza kudutabara kandi jewe uwo muntu niwe yasengeye muri iyo myaka y'inyuma y'intambara niwe yasengeye kumuvuga butumwa. Ivyo byari bihe bigoye ngaha hari umwijima ukomeye ngaha nawe nyene tugira ngo ko akariro gatanguye kuba ntagafatwa azobandanya nawe nyene amagara aramukika acarapfa. Urumva byari bigoye mu ntango z'umwaka wa 80 muraza kuvyumva hari akantu tuza gucisha hajya umwungere Samuel ariko aravuga mu mwaka wa 80 mu ntango nko mu kwezi kwa kabiri aragwara aja hariya Nyamasuvu ya Tanzania arapfa. Muri ico gihe inyuma mu kwezi kwa gatatu niyuke ko Samuel bamusengera nk'umuzezi wa shengero kuko atabakozi bandi bariho. Mu kwezi kwa kane aca mu mwungere wa mbere w'ishengero kuko nta kundi byari kugera abandi bariho barabashize. Byari bihe bigoye. Hanyuma twarakoranye igihe kitari gito n'uwo mwungere wanje imyaka myinshi irenga 30 kuko twatanguye kuza hano dukora dutaha 83 hanyuma 85 ca ndaza ngaha dufashanye ibikorwa ngaha cangumaha mu mwaka wa 87 itariki zimwe z'ukwezi kwa mbere baransengera kuba umupasipori ca mu mubwiriza wa misiyoni. Mu mwaka wa 90 inama y'ishengero irantora kuba umwongere wa kabiri kugira ngo dufashanye ibikorwa. Urumva iyo myaka yose twamaranye twamenyanye mu bintu byinshi. Amageragezwa ntiyabuze tugapanga ingene ibintu bizogenda nibaza yuko tuzobishikako twese nawe amagara mukisa caraja mu mahanga kurondera ingene womufasha kuko indo vyari vyagoranye. Arahabarambarira tewe sha witegure jewe amagara aransi. None ivyo bintu mvuga ko bidakorwa mu Burundi. Mu Burundi umuntu arakora agapiramo none wewe niwe uzotangura ivyo abandi batarakora. Umviriza rero ndakubari uranzi wewe jewe ndi umunyamuhamagaro iryo shengero ni shengero rya Kristo witegure. Twabihariye umwaka n'amezi 19 ntaramwemerera. Igituma ntashoka ndamwemerera aha hari ubuhanuzi buvuga bazoba bungere bazomusubirira nanje ngahora mugabo tukagomba tuvugana ubuhanuzi bukabandana. Aha numva hari ubuhanuzi bwavuze ko iki gikorane kitazoba kiriko kiraba. Urumva ibyo byose ubuhanuzi bwamyeho bw'ibinyoma n'ubuzobandanya kugeza kw'iherezo. Hari n'abanyandikiye ngo ntasenze imisi ngahe nikizoba ngo nisonzeshe oya nasenze uko nahora nsenga kuko iri shengero siryi wanje ni shengero rya Kristo nyene ryo ariko araba ivyo dukoraga. None rero twari twapanze ko twujuje iryanzu twujuje ibiro tuzoca tugira yubire y'imyaka 75 kubera imyaka 50 ntivyashobotse kubera iki nta bariho bo kubigirisha bagira ngo babitegure baca bagenda.
none rero abapastori ko tugira ubuntu twebwe jewe na mugenzi wanje twe namwe tukurira Imana ubwatsi nadutabaye none rero ntagombye kuvuga amajambo menshi cyane nari nagiye hariya ari Canada iyo ibyo nshobora nagomba kwaza tukamuvuga karama yakoreye ishengero imyaka 41 niwe mu barongozi bakoreye ishengero niwe yakoze ibikorwa byinshi yabaye umwungere w'ishengero tutagira n'inzu y'urusengero tutagira n'ikinga yaronse ahawe n'abamisiyoneri niryo yahoraja kubohoza kw'abakijijwe iyo mu misozi iri mukubita hasi yarigeze gutumirwa hari Kongo mu Gasenga ari umwungere wa mbere agenda n'ikinga gasanga korale santrale muvyibuka mwebwe sinzi ngene mwagiye ariko we yagiye n'ikinga umwungere wa mbere ubu baragenda n'ikinga ariko ndashima Imana muri iryo kinga niho havuyemo ibi byose umwungere wanje ntimuvuge ngo n'umusaza z'umusaza ndafite imyaka myinshi n'imisozi yo muri Bujumbura rirare imisozi yo muri Bubanza imisozi yo muri Muramvya yo muri Burambi hariyo muri Rumonge niyo yamuhejeje araruha none rero ntitumuhaye Satani nagomba tumukomera amashi bikomeye cyane hari ijambo rindi tuzagushikiriza nuko abona bitumye umengo ntibakarishe kuko imbere yuko mbandanya ibindi nagomba ko iryo jambo norishikiriza ku mugaragaro yarakoreye ishengero neza cyane hari uwo yamatuma kumuserukira hano Pastor Tade kuva Canada Montreal nagomba uhagarare ngaha tumushimire ku mugaragaro imbere yuko tumucisha harya kugira ngo wumve icyo avuga uzomudushikiririze urupapuro rw'iteka duhaye umuntu yaturongoye imyaka myinshi yadusengeye yatureze Imana ishishikare kumuzigama kugeza ku munsi wa nyuma kandi hari ikindi tuzokora n'abariya abapastori mwebwe mutariho kuko naho yahora dusengera nimwariho mwebwe mwabona biraha gusa bisayangana hari icyo tuzokurikiza urubukaratasi uzomudushimirire ati baragushimiye kandi baragusengera kandi bazogushikiriza n'irindi jambo ryo guherekeza urwandiko dukomera amashimana twagomba rero ducisheho bya bintu ngaha babahimbandu bo mu buhinga bw'ivyuma babishireko mutwihanganire umunsi mukuru uragora ariko turagerageza kunyarutsa koko igikorane cahavuye kitubana kinini hariho ibintu ku munsi wa yubile bakora ndagomba some mutabishirako banze some amajambo abiri gusa igitabo ca mbere ca Samweli igice ca ndwi umurongo wa 12 havuga ngo maze Samweli yabiribuye arishinga hagati y'iminsi kwanishe aryita Ebenezeri ati kugeza ubu Uhoraho dutabaye amen Banyabujumbura Uhoraho dutabaye ayandi mashengero yahoragira yubire twebwe tukabagahabwa ubu turoroye mu yandi mashengero kubera izo ngo rero iriya nyubakwa twubatse
yaciye ihura n'ibi bihe abakozi b'Imana bari hano batuvyaye, duca tubona yuko tutosigara turayugurura twenyene. Twarabariye abadutwara mu gihugu ku munsi wa mbere bazoza kuyitwugururira kugira ngo umuhezagiro wose ukurikirane. Dushimira Imana ubutuye. None rero ku munsi kandi wa yubile dusome mu Guharura 10 umurongo wa 10, dusome gusa ayo majambo. Guharura 10 umurongo wa 10 nyene havuga ngo ni ku minsi mikuru y'umunezero hari ico Imana yari yarabariye Mose. Guharura umurongo wa 10 igice ca 10 n'umurongo wa 10 havuga ngo guharura igice ca 10 umurongo wa 10. No mu gihe c'umunezero wayo no mu minsi mikuru yayo yashinzwe no ku munsi w'ukwezi kubonetse, izo nzumbete muze muzivugirize hejuru y'ibimazi vyanyu vyo koswa no ku bimazi vyanyu vy'amashikanwa y'ishimwe. Zizobabera icibutso imbere yanje nduwaha Imana yanyu. Amen. Umviriza rero, ubu turagomba ducisheho iryo jambo, sinzi ko biza kunyaruka. Hanyuma inyuma yavyo turaca turekura abantu bari mu migwi bace bashikanira Imana y'amashimwe yose. Hanyuma ibyo muza kubona bizaba biciye ngaho biri muri aka gatabo twanditse. Aka twahereye kuri Parmesh gushika uyu munsi, n'ibikorwa dukora byose biri ngaha, n'ibyo mu makungu dukorerayo biri ngaha, n'intumbero dufise ziri ngaha, kugira ngo mbere n'ibyo twizera tukavyatura biri ngaha. Turaza kubizana turihe abungere b'amashengero n'abashitsi bacu, hanyuma abandi uzokigomba azokigura kuko twacandikishije ku mahera. None rero reka ngezaho abahinga bacisheho n'ivyahera duce turekura babandi bazana ibimazi vyabo vy'ishimwe. Murakoze, reka mbe ndagarukiriza mu mwaka wahezagire.